Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Igihe anyibutse mw'ijoro ry'umuruho nari meze nk'utagira ingando naseta ibirenge ngongere kw'iriba naririmbaga. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Zambabazi nyinshi zinyegeza hafi y'amagambo meza. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Ndemezwa ndemera dore naraye ku marembo y'ijuru. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Ego ndasubiye kubaramutsa mwese bakunzi b'ikiganiro cyo guhimbaza Imana kuri Beat FM. Turi kumwe na mwene so Patrick Karusho muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana tugira dusangire. Reka dusangire ijambo ry'Imana riri mu cete Paulo yandikisha ishengero ry'Ikorinto igice cya 2 ku murongo wa 14. Havuga ngo ariko Imana ishimwe yami tujana nk'abafashwe mpiri muri Kristo idutera kwerekana ubumote bwo kumumenyekanisha ahantu hose kuko turi ubumote bwiza bwa Kristo ku Mana hagati y'abariko barakira n'abariko barahona. Ego ijambo riraryoshe cyane. Paulo yari karandikira ishengero ryo mu Bikorinto mu gihugu cy'Ubugiriki ababwira yuko abakijijwe tura ubumote tugenda tumenyekanisha Kristo aho duciye hose. Ibi bintu biraryoshe cyane kuba ubumote ni ukuvuga yuko aho ugeze hose abantu baramotegwa yuko we uri umuntu utameze nk'abandi. Mu isi y'impwemu biramenyekana n'abadayimoni bugiye urenganye barumva ati uyu muntu arenganye amota Kristo. Nukuvuga nk'iyo umuntu yamaze igihe ahantu mu gikoni ariko arateka akuje iruhande uravyumva uti uyu muntu avuye mu gikoni. Iyo umuntu yamaze umwanya mu mwotsi aje iruhande yawe uravyumva uti uyu muntu avuye mu mwotsi. Iyo umuntu amaze umwanya muri toilette avuyeyo mu kazu ka sugumwe akwegereye urumva ubwo bumote bwo mu kazu ka sugumwe. Iyo umuntu rero yatevye mu ijambo ry'Imana akinjira cyane muri mpwemu yera akuzura ubushobozi bwa mpwemu yera akwegereye mu buryo bw'impwemu hari ikintu gihinduka byerekana yuko umuntu yamaze kuba ubumote bwa Kristo. Iyo ashitse ahantu isi y'impwemu imukikuje iramotegwa na Kristo n'abadayimoni barahunga. Ikintu cyose wegereye waramaze kuzura ijambo ry'Imana waramaze kuzura Kristo aho ugeze hose barabimenya. Muri societe ubayemwo mu banyeshure mwigana mu bakozi mukorana mu bo mubana muhira baramenya bati uyu muntu ntameze nk'abandi. Kubera iki? Turubumote tujana tumenyekanisha Kristo aho tugeze hose. Kubera iki? Ijambo ry'Imana reba ryaratwuzuye tuba twama turi abantu buzuye ijambo ry'Imana dusenga igihe cyose turongorwa na mpwemu yera. Ntaco tuma rero tutajana ubumote bwa Kristo. Ndakwifurije mwene data yuko aho ugera hose uyu munsi n'iyindi misi yose ugendera ubumote bugaragaza Kristo apana kugenda unukira abantu muri societe. Kunukira abantu nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga yuko wowe inyifato yawe uburyo witwara muri societe uburyo ubayeho bishobora gutuma abantu bamererwa nabi bumva bari mal à l'aise bumva umenga bo kuva iruhande. Murabizi yuko iyo umuntu amaze igihe atoga acanka atisukura abantu baragera igihe bakumva bo muva iruhande bo muhunga canka arenganye bakumva bofata ku mazuru. Wewe rero nawe inyifato yawe hari igihe yotuma abantu bataryoherwa kuba iruhande yawe, ariko si uko dukwiye kumera. Abana b'Imana turi ubumote bwa Kristo aho ugeze hose baryoherwa no kumva ko hageze. Ahantu hose ushitse bumva amahoro, ahantu hose ushitse n'isi y'impwemu ibimenye. Meme le monde spirituel no kuvuga mu bwami bwo mwijuru munsi y'imwe bamenye bati hari umuntu harimo Kristo ngaha hantu, hari umuntu yuzuye ijambo ry'Imana, hari umuntu ari special dushitsemwo, maze n'ibintu byose bihinduke, kuko byose bica bigenda ku murongo bikurikije uko wewe umeze munsi y'imwemu. Ibintu tubona ku isi y'umubiri biba byavuye mu isi y'imwemu. Wewe rero uko umeze mu isi y'imwemu birigaragaza ku mubiri. Abantu ku isi igaragara duca tubibona kuko wewe ibintu uko wabipanze mu isi y'imwemu turabibona. Abantu baraza kuri wewe, iyo wapanze muri wewe mu gitondo
Kristo akakuzura mu ijambo ry'Imana, akakuzura mu gusenga, akakuzura na mpwemu yera, biciye muri mpwemu yera, wewe aho ugeze uri umudandaza nk'akarorero, uzubona abakiriya baraza, waja kurangura ikintu, Kristo ari muri wewe akaguca muri mpwemu yera akaguhumekeramo, ibi bintu ntubirangura ukabireka. Kuba ubumote bwa Kristo ni ukuvuga ko ahantu hose uri Kristo aragaragara, ntanyegejwe, si cya kintu kinyegejwe ngo abantu basigara bavuga ngo none ujya nawe n'umukristo. Oya, bo nyene baravye ingene utwenga, ingene uganiriza abantu, ingene uri cool, ingene umeze neza muri societe, ingene uryoshe, baravuga bati uyu muntu harimwo ikintu kidasa n'icabandi. Ni ukuvuga Kristo agenda aramenyekana biciye muri uko kumota kwiwawe. Ukumota kwiwawe rero nkuko nabivuze ntahandi kuva atari mu kwiyuzuza ijambo ry'Imana, mu gusenga, kurongorwa na mpwemu yera. Mwene data niba utarashika kuri urwo rwego rwo kurongorwa na mpwemu yera, rwo kuzura ijambo ry'Imana, ndakwifurije ko uyu munsi nawe wogira ivyo, wo kwakira uwo mugisha abandi bagutanze, abandi bamaze kujamwo, wo kurongorwa na mpwemu yera, wo kuzura ijambo ry'Imana aho bageze hose. Namba wumva ukirongorwa n'ivyumviro vyawe, n'amafilozofi y'abantu, n'imigani baguciriye ya kera, n'ivyumviro vy'isi, uyu munsi uhindure, urongorwe n'ijambo ry'Imana aho ugeze hose. Urongorwe n'ijambo ry'Imana, wuzure mpwemu yera, maze aho uzogera hose uzoba ubumote bumenyekanisha Kristo. Yesu abahezagire, mugende uno munsi aho mugera hose muvuga muti aho tugeze hose Kristo ni wa mota. Aho tugeze hose n'abadayimoni barumva ubumote bwa Kristo bahunge. Muribuka ko Petero aho yageze abadayimoni barahunga atanasenze. Petero yagenda n'igitutu ciwe kigakiza ibimuga bikamuguruka. Nukubera iki? Ubumote bwa Kristo bwari muri we, ubwo bushobozi bukagira no mu gitutu ciwe kugeza aho n'ikimuga kimuguruka. Nibyo rero ndabipfurije uyu munsi aho mugeze hose mukize societe, mukize ahantu hari ibiyago bibi, mukize ahantu hari ingwara, mukize ahantu hari ubukene, mukize ahantu hari amaganya, mukize ahantu hari inyigisho mbi. Nukuvuga Kristo amenyekanire mu buryo mubayeho muri societe, kuko Kristo si wo gusiga ahantu, nuwo tujana mu buzima bwa buri munsi. Kristo nuwo tujana ahantu tugeze hose, tukagenda turamota Kristo. Mwarahezagiwe, mwari kumwe na mwene so Patrick Karusho. Reka rero dusengera umuntu wese. Turagushimiye Mana yo mwijuru, turagushimiye kuri iki gitondo ciza waduhaye. Turasengeye umuntu ajeje kumvira ijambo, umuhezagire, umuhe kugenda ubumote bwe kugaragaza Kristo, mumenyekanisha Kristo ahageze hose, yuzura ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rimwuzure kuburyo ahageze hose iryo jambo riganza, yuzure mpwemu yera, maze ahageze hose ubushobozi bushobore kwirukana ibitagira ikimazi. Ahageze muri societe ayimoteshemwo Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese ahinduka utarakumenya akwakire. Ibi byiza twaronse muri Kristo nawe abironke ko uzoba ukoze gose mwami wo mwijuru. Tubisabye twizeye ko twumvise kandi uduhezagira mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Hello, this is Biat FM. Biat FM. Ayajya hindukira ku marembo y'ijuru, naraye ku marembo y'ijuru, ubwe yarabivuze ati Yakobo ndakwibutse. Hello, this is Biat FM. Biat FM. Biat FM. Ubwoko bw'Imana muri we ndemerwa, icyaremwe gisha, ngabirwa na cya gihugu cyose, zambabazi nyinshi zinyegeza hafi. Hello, this is Biat FM. Biat FM. Y'amagambo meza amesha kwinjira, ndemezwa ndemera. Hello, this is Biat FM. Biat FM. Biat FM.